Gusabira abagwayi ni ikimenyetso c'uko twizera ko Imana ishobora gukiza. Mbe mwari muzi ko kwishira hejuru ko ari ingwara, kwirata, kubona ko ari wewe ushoboye gusa, kutabisa abandi ngo barengane, kudahimbagwa nuko mugenzi wawe yotera imbere, yo kwisununura. Ingwara yo gusuzugurana ni ingwara mbi cyane. Abantu badashaka ko abandi bisununura. N'uwitomboreye agashaza, akaronka agatenge keza, canke akaniro keza, canke akarato keza, ngo arishima, bakagereka ko n'ibindi. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Tugira amahoro ya Kristo. Uyu munsi dusanzwe tubizi ko wa gatandatu wa kabiri w'ukwezi twamatuza gusabira abagwaye muri messe de délivrance. Uyu munsi rero ikintu gihambaye twoshira imbere muri inkuka yo gusabira abagwaye, twoshira imbere kwizera no kwicisha bugufi imbere y'Imana yacu ya Yesu Kristo, yamuturungiye ngo adukize ingwara zose, aturemurure imitwaro yose. Tugire ukwizera, duce bugufi imbere y'Imana yaturungiye Yesu Kristo ngo adukize indwara zose n'ibituremereye byose, imitwaro yose, kugira ngo ayidukize. Kandi ndazi imitwaro turayifise, ingwara turazigwaye, none twaje kwa Yesu kugira ngo adukize. Siko none? Siko? Nitwaje kwa Yesu kugira ngo adukize. None rero duce bugufi, tugire ukwizera kugira ngo Yesu aheze adukize. Bakristo bavukanyi, duhamagariwe kwizera ubushobozi bw'igisabisho. Cyane cyane uyu munsi turiko turasabira abagwayi, abaremerewe ubutandukanye. Tubigire mu kwizera no mu kwicisha bugufi imbere ya Yesu kugira ngo adukize, kugira ngo akize abagwayi twaje gusabira, akize abaremerewe n'imitwaro itandukanye, abaremurure, abafise amarira abahoze, abafise amaganya abahe akanyamuneza. Ubwa mbere ico dusaba cose dukwirikije ishaka ryayo, Imana iratwishura, Yesu aratwishura. Umutumwa Yohani aratwibutsa ko dushobora kwegera Imana tudatinya, dufise icyizere ko itwumva. Duhora tubiririmba tuvuga ngo Imana yacu irumva kandi irishura. Twaje ngo twishure rero, twaje ngo twumvirize. Yatanguye kutwumviriza kandi yatanguye no kutwishura. Hariho abaje bijiriwe, batanguye kugira akanyamuneza. Hariho abaje bafise amaganya, batanguye kumva bafise amahoro y'umutima. Imana yacu irumva, yamaze kumva ibisabisho byawe, yamaze kumva amaganya yawe, yamaze kubona ayugowe. Imana yacu irabona. Mwibuke babigishwa mu nkuru nziza ya Mariko cyangwa ya Matayo, mwibuke babigishwa bariko barazungagizwa n'ibisebuzi, ubwato bukagomba kwibira. Yesu yarisigaye arasezera abo yaraheje kugaburira imikate n'ifi, yongera asigara arasenga, araheza arabarungika, baragenda gushika kure. Ari kure yarabona ibiriko birabashikira, yarabona umuyaga ubazungagiza, yarabona ibisebuzi, yarabona umuyaga ugomba kujana iyo ubwato iyo badashaka. Mbere no kwiranda bariranda,
barabona kumenga Imana yabahevye, ariko bari bibagiye ko bamanye na Yesu. Bari bibagiye ko Yesu yakoze igitangaro cyo kugwiza imikate. Bo babonye ko Yesu abamaze inzara y'umubiri biba biheze, atabindi bakeneye. None nshaka kubabwira yuko Yesu atubona ari kure. Nivyo amaso yacu y'umubiri ntashobora kumubona, ntashobora kumukabakaba, ariko amaso y'umutima mu gihe tugize ukwemera aramubona. Nico gituma rero Yesu yabonye bariko baramererwa nabi, akaca yirukanga agendera ku mazi. Ntabone nuko bamwise igihume, ntanubone nuko bamwise igisizimwe. Hari igihe Imana yacu itugendera tukayita igihume. Hari igihe Imana yacu iza kuturamutsa ntituyakire. Hari igihe Imana yacu iza turi mu magorwa, turi muri vya bihuhusi vy'ingwara, turi muri vya bihuhusi vy'urwanko, turi muri vya bihuhusi vy'abatuvuga nabi. Imana yacu ikaza kuturemesha, ikaza kuduhoza, ikaza kudutekanya, mugabo ntituyakire, ntituyibone. Tukabona ko yungitse nk'umuntu, tukabona ko aje kugira nk'ivyo abandi bagira, ntitubone ko ari Imana yacu. Yesu rero abashikiriye ace babwira ati, humure ntimutinye, humure ntimutinye, ni jewe. None rero natwe wavukanyi ko twashitse ngaha mu ngoro y'Imana, ko twinjiye muri urya muryango w'isengero, mbere umuryango wagizwe n'umwungere wacu wo guca mu muryango w'umwizero, twizere ko Imana yacu iheza ikatugirira neza. Ntidutinye, naho tutamubona n'amaso y'umubiri, ari ngaha, wewe arakubona, arakubona iyo ngwara urwaye, arakubona ibikuremereye, arakubona iyo mitwaro ufise, arabona ibikugoye, arazi ko urwaye, ufise umutwaro. Wewe niwizere, uce bugufi imbere yiwe, nawe akwereke ico yikorera. Dora tubiririmba ngo izobikora, izobikora iyo Mana yacu, izobikora abatangara batangare, kandi yama yabikoze. Iyo dusabira abagwayi canke abafise imitwaro, ntidusaba nk'abatazi ico bashaka. Twebwe turazi ko twaje gusaba kw'Imana idukiriza abagwaye, kw'Imana itwakirira imitwaro yacu, kw'Imana itubera inyishu mu mwana wa Yesu Kristo y'ibibazo dufise mu buzima bwacu. Ahubwo dusabe gukora ku mutima w'Imana, kuko tuzi ko ari mutananirwa, ni nkakamusoba umukama wacu. Imana iradukunda, irumva amarira, irumva ububabare n'ivyifuzo vy'abana bayo. Gusabira abagwayi ni ikimenyetso c'uko twizera ko Imana ishobora gukiza, kandi Imana irazi ko tugwara, irazi intege nke zacu, haba gukira ku mubiri canke ku mutima. Iyo twumvise mu gisoma ca mbere, naho rimwe na rimwe tudahita tubona ico dusavye, ariko turizera ko Imana ikiza. Itagukijije uyu munsi, izogukiza ejo. Ico itaguhaye ubu nyene, izokiguha n'ejo. Wewe wizere ko Imana ari Imana. Egome ni Imana, kandi irakiza mu mwana wayo Yesu Kristo. Yaje kubana natwe kugira ngo yumve ibisabisho byawe, yumve ibisabisho byacu, yumve gutakamba kwacu. Ugira kabiri, gusabira abagwaye gukira ku mutima no ku mubiri. Yohana umutumwa aratwibutsa no gusabira abacumuye. Igicumuro ni ingwara itera umutima, itabagaza umutima. Erega ubugwayi ntibuba ubw'umubiri gusa, hari n'ubw'umutima, kwa kwihebura,
kwa kwiheba, kwidodombera Imana, ukomenga Imana yaguhevye, kwa gucika intege mu gusenga, kwa gutakaza ubunywanyi ufitaniye n'Imana n'abantu, kwa kurenga amabwirizwa y'Imana kubera wamaze kwihebura kumbure, kwa kutamenya ko ahari babiri canke batatu Imana iri hagati yabo, kwa kutamenya ko Imana yatubwiye ati nimuze mwese murushe kandi muremerewe nanje nzobaruhurira, kwa kutibuka ko Yesu yatubwiye ati ntimutinye naratsinze isi, naratsinze igicumuro. Gusabira abagwayi ni no gusabira abaremerewe n'imizigo y'ubuzima, kandi ni benshi, abaremerewe ku mubiri n'abaremerewe ku mutima. Tubegereze Imana ibasubize amahoro n'icizere. Ubwa gatatu, muze tureke Yesu akure mu buzima bwacu, natwe duce bugufi, natwe ducunye. Yohani 3:30. Mu nkuru nziza Yohani Batista aratwigisha guca bugufi imbere y'Imana. Mbe mwari muzi ko kwishira hejuru ko ari ingwara, kwirata, kubona ko ari wewe ushoboye gusa, kutabisa abandi ngo barengane, kudahimbagwa nuko mugenzi wawe yotera imbere, yo kwisununura. Ingwara yo gusuzugurana ni ingwara mbi cyane. Abantu badashaka ko abandi bisununura, n'uwitomboreye agashaza, akaronka agatenge keza canke akaniro keza canke akarato keza, ngo arishima, bakagereka ko n'ibindi. Ese naho ngo ashikiwe n'ibibazo, ugasanga turahimbawe aho kumufasha gusenga, ugasanga turaryohewe n'ibimushikiye. Ivyo byose ni ingwara. Hamwe twomenya tugatahura nka Yohani Batista yavuze ijambo ryiwe ahagira ati niwe akwiye gukura, niwe akwiye gutera imbere, nanje ngasubira hasi. Yavuga Yesu. Hamwe muri politike, hamwe mu mibano yacu, mu mibano y'Ukristo, hamwe aho dukorera ubuzi bwa misi yose, hamwe no muri ekleziya, iri jambo umwe yorigira gwiwe, Imana yoheza ikaduhezagira. Nimurabe namwe injyane zama mu bihugu byacu, injyane zama mu mibano yacu, injyane zama ku kazi aho dukorera, nukubera ijambo tutaritegera. Uwo bahaye ubukuru, uwo bahaye ubushefu, tukidodomba ngujya bamugomye iki, ngujya bamushimye iki, ujya yarandushije iki, ujya ateye imbere, ujya Imana ihezagiye, tukamwidodombera, ugasanga turiko tuvuga amajambo mabi atabereye abana b'Imana. Yohani Batista iyo ahengera Yesu aserutse agahindura, yabatugiriye nabi bose. Ntitwari kuronka ugo rukiza, ntitwari kuronka Yesu aza kudukiza, ntitwari kuronka Yesu aza kubana natwe. Yohani rero ntashaka kwiharira icubahiro c'uwo yaciriye inzira. Yaratweretse Yesu nk'umukiza w'ukuri, yaratweretse Yesu Imana irakiza, Imana yaje kubana natwe, Imana yaje gusangira amagorwa natwe, Imana yaje kubona ingwara zacu. Hariho abantu ubabajije inzira y'ubuzima, ubahanuje ico bokora kugira ngo utere imbere, bavyigumizamwo, bogira bati hamwe no muhanura nosanga asumvye, nosanga nsumbije amatungo, nosanga nsumbije igihagararo, nosanga nsumbije amateka mu bantu, kumbure no ku Mana. Iyo ngwara turayigwaye, iyo ngwara turayigwaye, kandi abayigwaye si bake, turi benshi. None turakwiye kurabira kuri Yohani Batista
tugaca bugufi kugira ngo adukize, Imana idukize iyo ngwara. Iri jambo rya Yohani ngo niwe akwiye gukura nanje ngasubira hasi, niwe akwiye gutera imbere nanje ngasubira inyuma. No mu gusabira abagwaye nitwerekane nk'aho ariho twebwe dukiza, kandi ari Imana ikiza. Irashobora kugucako n'ivyo, ariko nitwiyemere, nitwishyira imbere, nitwirate ngo nitwebwe dukiza. Ni Imana idukiza. Ico dukora cose tugikora mu izina ry'Imana, rininahazwe, ribandanye rinahazwe, apana ko ari twebwe twininahaza mu kibanza cayo, mu kibanza c'Imana. Tumenye guca bugufi muri byose, tumenye guca bugufi muri byose. Yezu niwe mukiza, Yezu ni Imana itabara. Gusa twebwe turagamburuka, agashaza, akaronka agatenge keza canke akaniro keza canke akarato keza, ngo arishima, bakagereka ko n'ibindi. Ese naho ngo ashikiwe n'ibibazo, ugasanga turahimbawe aho kumufasha gusenga, ugasanga turaryohewe n'ibimushikiye. Ivyo byose ni ingwara. Hamwe twomenya tugatahura nka Yohani Batista yavuze ijambo ryiwe ahagira ati niwe akwiye gukura, niwe akwiye gutera imbere nanje ngasubira hasi. Yavuga Yezu. Hamwe muri politike, hamwe mu mibano yacu, mu mibano y'Ukristo, hamwe aho dukorera ubuzi bwa misi yose, hamwe no muri ekleziya, iri jambo umwe yorigira gwiwe, Imana yoheza ikaduhezagira. Nimurabe namwe injyane zama mu bihugu byacu, injyane zama mu mibano yacu, injyane zama ku kazi aho dukorera. Nukubera ijambo tutaritegera. Uwo bahaye ubukuru, uwo bahaye ubushefu, tukidodomba ngo ujya bamugomwa iki, ngo ujya bamushimye iki, ujya yarandushije iki, ujya ateye imbere, ujya Imana ihezagiye, tukamwidodombera. Ugasanga turiko tuvuga amajambo mabi atabereye abana b'Imana. Yohani Batista iyo ahengera Yezu aserutse agahindura, yabatugiriye nabi bose. Ntitwari kuronka ugo rukiza, ntitwari kuronka Yezu aza kudukiza, ntitwari kuronka Yezu aza kubana natwe. Yohani rero ntashaka kwiharira icubahiro c'uwo yaciriye inzira. Yaratweretse Yezu nk'umukiza w'ukuri, yaratweretse Yezu Imana irakiza, Imana yaje kubana natwe, Imana yaje gusangira amagorwa natwe, Imana yaje kubona ingwara zacu. Hariho abantu ubabajije inzira y'ubuzima, ubahanuje ico bokora kugira ngo utere imbere, bavyigumizamwo, bogira bati hamwe no muhanura nosanga nsumvye, nosanga nsumbije amatungo, nosanga nsumbije igihagararo, nosanga nsumbije amateka mu bantu, kumbure no ku Mana. Iyo ngwara turayigwaye, iyo ngwara turayigwaye, kandi abayigwaye si bake, turi benshi. None turakwiye kurabira kuri Yohani Batista, tugaca bugufi kugira ngo adukize, Imana idukize iyo ngwara. Iri jambo rya Yohani ngo niwe akwiye gukura nanje ngasubira hasi, niwe akwiye gutera imbere nanje ngasubira inyuma. No mu gusabira abagwaye nitwerekane nk'aho ariho twebwe dukiza, kandi ari Imana ikiza. Irashobora kugucako n'ivyo, ariko nitwiyemere, nitwishyira imbere, nitwirate ngo nitwebwe dukiza. Ni Imana idukiza. Ico dukora cose tugikora mu izina ry'Imana, rininahazwe, ribandanye rinahazwe, apana ko ari twebwe twininahaza mu kibanza cayo, mu kibanza c'Imana. Tumenye guca bugufi muri byose,
tumenye guca bugufi muri byose. Yezu niwe mukiza, Yezu ni Imana itabara, gusa twebwe turagamburuka kwidukoresha. Twebwe turamwerekana, tukamwerekana mu ngeso nziza, mu migenzo myiza, mu guca bugufi, mu kwemera, mu rukundo. Tukamusaba, tukasabira abagwaye, tukavuga tuti Yezu ni wewe twizigiye, ni wewe twizigiye. Iyo twicisha bugufi rero, tukemera ko Imana ikora uko ishaka, ububasha bwayo burigaragaza no mu bagwayi nyene, burigaragaza no mu bagwayi nyene. Dube duca bugufi, twacumuye tumenye ko twacumuye. Nararaje mugenzanje nce bugufi, menye ko namwararaje, ko namukuye kwa gateka, ko namukuye kwa gashiro k'Imana, ko namuremetse ibitamuremekwa, ko namwambuye ya shusho y'Imana nkamwambika iwanje. Harigere muramvuga nti none umuntu mututse ngo wambwawe, buno nyina aciye acika imbwa imbere yawe, wowe byogenda gute? Byogenda gute? Umuntu mwise umusambanyi atari umusambanyi, mwumva utamurenganisha n'ibindi. None rero kugira ngo Yezu adukize, kugira ngo Yezu yumve igisabisho cyawe, twebwe twaje gusabira abagwayi, nuko twese twomenya guca bugufi, twomenya guca bugufi kugira ngo ico gisabisho cyacu kirengane. Erega hari igihe ibisabisho byacu biba bloke, bigatangirwa kumbure n'inyifato mbi, bigatangirwa kumbure n'amajambo ngenda ndavuga, bigatangirwa kumbure n'ubwishime n'akagasuzuguro n'ibindi. Ca gisabisho waruza ni Imana, kandi waruje uzi yuko Imana ikwishura, nikirengane kikaba bloke. Noneho twizera yuko Imana yadutabaye n'isakramento ryayo ry'ikigongwe. Ubugira kane, kuba mu bumwe mu gusabira abagwayi, kuba mu bumwe mu gusabira abagwayi. Gusabira abagwayi ntibiguma ku majambo gusa, mu vyiyumviro gusa, birajamwo urukundo n'ubumwe bigaragara, kubaraba, kubitaho, kubumviriza. Igisabisho gikozwe tugize ubumwe gihinduka isoko ry'inkomezi n'ukwizera ku bagwaye. Hari abagwaye bamaze kumva ukuntu igisabisho gitunganijwe, bamaze kugira agatima keza, bamaze kwiyumva ko baje ku Mana, bamaze kwiyumva n'ukurema ko hari bariko barabasabira. Imana igaheza ikadukiza ya mitwaro, ikadukiza bya bindi bituremereye byinshi. Muze rero tugire ubumwe mu gisabisho, twese hamwe tugire ubumwe, tube mu bumwe na Ekleziya, na kare bigiye inama bigira Imana. Ntitubanze guharura amano abo dusabira, ntitubanze kubaraba uko bagwaye, ntitubanze kubiyumvira ukundi, ariko tubegereze Yezu, tubereke Yezu, tubereke Imana irakiza, Yezu umukiza wacu. Mu kurangiza uyu munsi dusabwe kwegereza Imana, kwegera Imana mu kuyegera mu bisabisho byacu, tudatinya. Ntutinye iyo ndwara, washitse ku isoko ry'ubuzima, washitse kwa Yezu akiza, washitse kwa Yezu akuremurura. Turizeye gutabagwa. Jewe ndakuremesheje, wewe urwaye, wewe urwaje, waje kwa Yezu. Siniko ndakurangira kwa Yezu ntakuma bakurangira umupfumu. Jewe ndiko ndakurangira uwo nzi ko akiza, uwo nzi ko
atari mudatana mu ndagano, gusabira abagwayi bose, abari mu bitaro, abo twasize muhira mu ngo, n'abagwaye ku mutima. Hariho abafise ababo batacegera Imana, hariho abafise abana babo, abagabo babo, abagore babo, inshuti zabo zigwaye ku mutima, zitacegera Imana, zitakironka amasakramentu y'ubuzima ngo banywanishe n'Imana na bene wabo, batacubaha amabwirizwa y'Imana, batakigendera umubano mwiza hagati y'ababanyi. Abo rero nabo nyene baragwaye. Ntimwibagire kubegereza Yesu, ntimwibagire kubazanira Yesu. Murazi ko dufite akamenyero wo gusabira abapfuye, sivyo? Kandi ni vyiza, nicerekana yuko hagati y'abazima n'abapfuye hari isangira mutima. Ariko nitwibagire yuko hariho n'abapfuye bagenda, abo batagisenga, abo batacubaha amabwirizwa y'Imana, abo batakirondera amasakramentu y'ubuzima. Abo baragwaye, jewe ndabafata ko bapfuye bagenda. Nitwibagire kubasabira rero. Hariho abagiye mu mahanga baherayo bitwa ngo bagiye kurondera ubuzima, tutakibabona no ku telefone, tutacubumva no ku telefone, tutakibumva batubwira inkuru zabo. Nabo nitwibagire kubegereza Yesu, nitwibagire kubasabira. Ivyo byose nabivuga yuko nzi yuko turi mu bumwe twese. Igisabisho naco gikozwe mu bumwe kiraheza igashikira Imana, natwe tugaheza tukabona ivyamwa. Abari batakaye tugasura tukabatora, abari batagisenga tugasura kubabona binjiye mu muryango w'isengero. Hariho rero n'abandi batakariye ngaho, wanashaka bo ugasanga barasenga, mugasanga akaboregwe bakamamwo, ugasanga ubuhumbu babwamamwo, ugasanga turasenga mugabo nitureke kwararaza abandi, nitureke kuvuga abandi. Mwari muzi yuko kwararaza abandi, guhagarara uri kuraravuga uwundi ni bibi gose. Ubwa mbere ni bibi, ubugira kabiri hacajamwo ubunebwe, ubugira gatatu biragutevya mu rugendo. Wari ugiye ku isoko ukacuhura uwo muyaga ayo mateshwa, uca wibagira nuko wari ugiye ku isoko, mbere n'isoko bagakugara utarashikayo. Abo bose rero baragwaye, abo bose nibo twaje kugirira igisabisho, abo bose twaje kubegereza Imana kugira ngo ibakize. Hariho rero n'abandi bibaza ngo baje gusenga, baje gusamarira mu isengero, baje kuraba bambaye ibitenge bishasha, baje kuraba bambaye nabi, baje kurumviriza. Abasenga nivyo, kubumviriza nivyo, ariko nawe vuga bakumvirize, senga nawe tukumvirize. Ureke kumviriza Shantare, ureke kumviriza Toma, ureke kumviriza Patiri, ureke kumviriza abakazimatike, ureke kumviriza n'abandi. Senga nawe tukumve, ureke usamaza ayo maso y'umutima n'umubiri, guca ushika hanze ucuvuga ivyo wishakiye, ivyo wabonye mu ngoro y'Imana. Niyo ni ingwara, turashaka abayigwaye nabo nyene Imana ibakize, Imana ibasubize ubwo buzima bw'umutima. Abagwayi bose rero, abo mvuze nabo nashoboye kuvuga, tubereke Imana muri ico gisabisho cacu, tubereke Yesu muri Ukaristiya. Yesu agiraze muri Ukaristiya, aheze asange tumwiteze, aheze adukize. Abagwayi tubereke Yesu nawe tumwereke abagwayi. Ntitwereke abagwayi Yesu gusa, ariko n'abagwaye tubereke Yesu. Tugire Kristo, nitwiyereke Yesu gusa. Abagwayi nitubereke Yesu gusa, ariko na Yesu tumwereke abagwayi. Hariho abashoboye gushika ngaha, hariho n'abatashoboye gushika ngaha.
hariho abari mu isoko bariko baradandaza bashobora kuba bagwaye, hariho abari mu bitaro, ivyo nabivuze, hariho abasigaye muhira, abariko baratembera aho hanze, hariho n'abari ngaha mw'isengero batari ngaha, abo bose n'abagwaye. Tubasabire, tubereke Yezu tumwereke abagwayi, ariko n'abagwaye tubereke Yezu nawe aheze yikorere icyamuzanye, turakizi, twacumvise, yaje gukiza abagwayi. None rero ibisabisho byacu bibere abagwayi umuti w'icizere cyo gukira, natwe tugire umunezero wo kubona Imana ikorera mu buzima bw'abantu bayo ikabakiza. Nitugira amahoro ya Kristo. Amen.